igisagara ca Bujumbura murakizi turakizi tukibayemo ariko dusabe ndabinginge iki gisagara tukigire igisagara cy'isuku. Igisagara cy'isuku nukuvuga umuntu wese aho abaye, umuntu wese ahakorera, umuntu wese aho agendera amenye yuko iryo suku n'isukura rimuranga. Ntuzofate muri kuranywa amazi, muri kuranywa amaji, uri kurarya ivyema ugenda uta ivyo uhejeje gukoresha mwibarabara, uzoba uri kuriyambura impuzu. Ni hahandi bavuga bati uri kuriyambura impuzu mu bana biwawe. Rero ndabasabe nshimitse umwe wese duhereye ngaho mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati. Murabona nyuma yanje hari amaduka, hariho za Ideale, hariho ex marché central, hariho amagazin. Aho hose imbere yayo maduka yanyu hagira isuku. Kuhakorera isuku mufate bwabo seke canke bwabo poubelle mubwegereze hafi kugira ngo iyo micafu yose muzoza murabona aho hafi muyishira ngaho, gutyo niho n'umuntu azogenda ariyadukiza ngo agenda rata ibicafu hasi azobona yuko kizira kikaziririzwa. Rero dusabe abajejwe umutekano mudufashe kuraba aho hose aho umwene gihugu ariko aritwara uko yishakiye, na cyane cyane mukonona aho tubaye. Nsabe abajejwe intwaro mumenye yuko intama muragiye nitwebwe, intama muragiye n'abene gihugu. Abo rero muragiye mumenye mubakurikirane ku munsi kugira ngo ryasuku ryiyongere. Dusabe abo badandaza ayo mahinguriro adukorera amazi mumenye yuko hari ivyo mutegereza kudufasha kwigisha abene gihugu bakoresha ayo macupa nimbabwire bayakoreshe mugabo bayegeranye babazanire mfume mubaha ni n'agashiruka bute. Aho byofasha kuko iryo cupa bagenda baratahariya barita baryegeranya bakongera bakayazanira, hoba karusho n'umutekano mu isuku woba ukwiyongera cyane. Reka rero dusabe mwese abene gihugu mwabonye iyo tuvuye twagiye turatoratora ubusashe, ibikaratasi byatawe ndetse n'amacupa, ariko mwabonye yuko twateye n'amashugwe. Ayo mashugwe twayateye kugira ngo na cyane twihaye intumbero, twihaye initiative a resultat rapide kugira ngo aya mashugwe ibisuku twatanguye mu minsi 45, iminsi 45 tuzokwirimbura. Iyo minsi 45 rero umwe wese mu byo nagenda dondagura amenye yuko hari kizira, hari ico gukurikiza. Murabona ngaho inyuma yacu gatonya kuri Boulevard de l'Iprona Banque Bankobu yaraduteguriye inzira nziza cyane gose, inzira iteguye neza cyane guca hejuru. Mugabo iyo nzira bafuye kuyubaka uno munsi abahaca sinzi no baharurane bangahe. None bahakoreye iki? Bahakoze kugira ngo za modoka zifise umuvuduko ntizigira amasanganya, ntizitwikira abantu. Abo bantu rero tubasabe kugira ngo bazoze baraca hejuru kugira ngo izo mpanuka zama zibonekeza mu gisagara nisubire kuzibona, kuko hajya kubura umuntu birababaje cyane gose. Rero izo nzira zose zitegekanije muzubahirize, muziceko. Hanyuma wa murongo utukura rero tugomba dusohore ya karne yashekiye imwe yo guca amamande. Iyo rero tugiye kuyisohora tuzotangura kuwa mbere. Uyu munsi twagize lancement officiel kugira ngo isuku mwese mubone ikizira, mumenye ico dukwitegeza gukurikiza kugira ngo ryasuku rikomere mu gisagara ca Bujumbura. Rero muntu wumvise iyi message
ukigira surivu, ukigira sinabibazwa, isuku tuzoza kubyikorera. Birumvikana, isuku tuzoza kubyikorera, je tugusohorera quittance, kandi ayo mahera uzova ngaho uriarice canke tuzoze tukugarira. Haba na mu kibano ukubure, uhejeje gukubura yamashira hamwe ajeje gukura amasuku azoba ariko araca mu ngo zose kugira ngo wa mucafu iwegeranye uyishire muri bya bikamyo magiye murabona. Dusabe rero umwe wese, si mu rupango gusa ni nyuma y'urupango, kumwe twabikora muri wa mwaka wa Covid, dufate agakono canke agaseke tugashire impande y'urupango kugira ngo vya bicafu muhejeje gukubura vyose muheze mubishiremo, hamace tujana n'amashira hamwe akuri isuku. Ajya amashira hamwe twarayahaye amasekiteri yo gukoreramwo, buri shira hamwe yose rafise secteur de responsabilité. Rero iryo shira hamwe naryo nyene tuzoryevaliwa, tubonye ririko rirakora ibitagenda neza duheze naryo nyene turisezerere, kandi tuzorisezerera ritanze amande nyinshi. Rero dusabe mwese uko muri ngaha, iyi message mwayumvise, iyi message ntiraba ngaha muri centre ville gusa, iraba igisagara ca Bujumbura kigizwe n'amakomine 3. Reka rero ndabashimire mwese, ndabakengurukire, mwakoze. Nejo nitwabahamagara muzotwitabe, ariko ngende nibukije ko uno munsi yari lancement officiel y'isuku mu gisagara ca Bujumbura, aho twihaye initiation a résultat rapide y'imisi 45. Donc guhera uno munsi muharure imisi 45 tuzoyevaliwa, kandi tuzoyevaliwa hanyene kugira ngo twiha amanota hama twongere dushimirwe.